mwakoze kubona mwatoye gukurikirana ibiganiro ku mbonesha kure yanyu BTV. Turabashimiye tongera tubaha ikaze mu makuru mu Kirundi twabateguye kuri no munsi duhera ku ngingo nkuru. Birateye amakenga kubona mu gisagara ca Bujumbura neza na neza muri komine Mukaza ingo zirenga 60 zarahukanye biciye mu mategeko mu mwaka uheze. Twabateguriye mu ntango yano makuru. Nayo amata ngo ni gifungurwa ciza iyo gitanzwe neza kuko ngo iyo umuntu arengeje urugero birashobora kuzana ingaruka zitari nziza. Naho ku bantu bafise ubwoba kubijanye n'inyama n'amata, umushikiranganji w'uburimyi n'ubworozi amenyesha yuko gufungura inyama canke kunywa amata y'inka zitaragwara atakibazo kirimwo, ahubwo gusa izo nyama ngo zokozwa canke zigatekwa zigasha neza, hanyuma nayo mata akabanza gutekwa neza. Mukanya ndabaha idonido yaya n'ayandi. Ndasubiye kubaramutsa nongera ndabaha ikaze muri ano makuru. Nari mpejeje kubabwira mu ntangamarara abarongoye amashengero basaba yuko za sentare imbere yo kwahukanisha abubakanye bashaka kwahukana ngo banza bakabarungika mu mashengero aho baraganiye kugira ngo muri ayo mashengero nabo babahe impanuro imbere yuko bahukana. Vyavugiwe mu mubonano umukuru mustanteri wa komine Mukaza yagiranye n'abarongoye imigambwe muri iyo komine, hatibagiwe abarongoye amasengero muri iyo komine. Ivyo biruko mu gihe bivugwa yuko abantu bahukana ari benshi cyane muri komine Mukaza. Ni inkuru ya Ruca mu vyuma Pierre Claver. Ingeso yo kwahukana yabaye umugenzo muri komine Mukaza. Renovasi Ndayihebura arongoye iyo komine akabona ko vyoba vyiza imanza zo kwahukanisha abubakanye zitokwihutishwa kugira abantu ntibagume bahukana uko bukeye uko bwije. Mu mwaka wonyene uheze ingo zirenga 60 zarahukanye biciye mu mategeko. Tuvuze rero yuko ingo 60 zasambutse biciye mu mategeko, izasambutse zidaciye mu mategeko zishobora kuba zisumbizo. Icyo tuca tugaruka rero kwiraba nukuraba burya inyigisho tubaha vy'ukuri zirakwiye imbere yuko bashingurwa. Hari ikindi twasavye inzego z'ubutungane kuri ico kibazo nuko izo manza bozitivya, kuko uko baguma bazica bazinyarukije niko ingo ziguma zisambuka, kandi uko ingo zisambuka niko n'igihugu gisambuka. N'abarongoye amashengero bakaba basavye amasentare ko yobanza kurungika abagomba kwahukana mu masengero basengeramwo kugira nayo abahanure. Bivugwa na Dr. Apotre Nzubahimana Vital w'ishengero Israel. Majambo make nagomba gusaba nkuko mwabisavye urwego rw'ubutungane rubijejwe mu makomine canke mu mazone, iki coba ari gisabo ku ruhande rwanje imbere yuko batandukanya abo bantu bubatse biciye mu rushengero boza gusaba avi y'abungere barongoye mu mashengero bakabasubiza mu ishengero bati imbere ko tubahukanisha genda umwongera abayoboye mu ishengero nawe agire icyavuze kubijyanye no gusamburwa kwanyu, agire impanuro ya nyuma abatekereye. Ku bibazo bitandukanye vyibonekeza muri komine Mukaza, Renovasi Ndayihebura iramutswa asaba abarongoye imigambwe n'amashengero guhimiriza abo barongoye mu kubitorera umuti. Umushikiranganji w'uburimyi n'ubworozi aremeza yuko muri ubwo bushikiranganji bariko barakora ibishoboka vyose kugira ngo haboneke incanco bashobore gucanca inka bivanye n'ingwara yateye ibitungwa bitandukanye harimwo inka. Iruhande y'ivyo akaremesha abantu ko batotinya gufungura inyama canke amata ku nka zitaragwara, ngo bisabwa gusa yuko izo nyama zotekwa canke zikoswa neza ku buryo ziribwa zihiye, amata nayo akabanza gutekwa neza. Tumukurikire. Kubandanya duhumuriza abene gihugu aborozi yuko tuticaye turi ku kibi, turi impande zabo. Ikindi cihuta nuko turiko turavugana nabo dufashanya mu iterambere kugira ngo tugure incanco. Iyo ngwara ntigira imiti, barapfufahaza ariko umuti wayo incanco. Aha rero twaramaze kuvugana nabo dufashanya mu iterambere yuko vuba na bwango tugiye kwegeranya amahera izo ncanco zishike kugira ngo dukingire ibitungwa mu bene gihugu.
hari rero abantu benshi baguma bavuga bati amata turiko turayamena, ati ntitugifungura akanyama. Ivyo mu bushikiranganji n'abahinga bamubashikirije turavuga tuti igitungwa kigwaye nta kurya inyama zaco kandi nta kunwa amata avuye mu bitungwa bigwaye. Ibi ni ibintu vya misi yose twama twahanuye, ariko twe tugira Imana yuko twamaze gufata umugambi itegeko ryo kororera mu mpongore vyaratugiriye akamaro ku buryo iyo ngwara idashobora kuguma irandagata kuko nta bitungwa biriko biriyerereza. Ni ukuvuga rero mu mpongore zirimo ibitungwa bitagwaye cyangwa biterekana ko iyo ngwara ihari, nta kibuza na kimwe yuko bashobora gufungura inyama bakanwa amata avuye muri ayo mararo atarimo ibitungwa bigwaye. Ariko ico duhanura zaba inyama ni ukuzirya zihiye, kuko murazi ko hari abayangayanga bakunda kurya inyama mbisi. Inyama rero no kuziteka cyangwa bakazotsa zigasha neza, hanyuma amata hari umugenzo mwiza wo kubanza kuyateka. Rero nagira ngo nsubire guhumuriza abenegihugu yuko amata n'inyama zivuye mu bitungwa bitagwaye ata kintu na kimwe kibuza yuko bavyihereza. Abavyeyi bafise agaciro ntangere ku bana babo, naho rimwe bishika ugasanga abavyeyi ntibaranguye amabanga y'ubuvyeyi nk'uko vyategerezwa. Ivyo navyo ugasanga birakomerekeje abo bana ku mutima. Ivyo vyavuzwe n'abanyagisagara ca Bujumbura mu gihe uno munsi ari umunsi mpuzamakungu wahariwe umuvyeyi. Arlette Mugisha. Umuvyeyi ni kirumara mu buzima bw'umuntu, kuko ararema, arigisha, arakuza n'ibindi vyinshi nk'uko abatwavuganye bavyivugira, haba bakiri bato ndetse n'abamaze kubaka izabo. Umuvyeyi afite uruhara nyene rukomeye cyane gose, kuko nk'ikintu ca mbere yankutije anderesha, yambwira ati mwana wanje uzokunda akazi, ukora udukorwa two muhira, uze wubahe utuntu twa Barundi. Nkiri muto abavyeyi narabubaha, barankarira nkumva ndabase, ukamenga baranyanka. Mugabo ubunye nubatse uwanje nkabona abana, naratahuye bampana kugira ndonke kazoza keza. Maze kwibaruka narakunze mama wanje cane gose, kubera nabonye yuko yatanze ubuzima kugira andonke. Ariko hari n'abafise ibikomere bituruka ku bavyeyi kuko badakora ico bategerezwa. Nk'ibafise bose mbayeho neza, muga papa amaze gupfa mama aca adufata nabi. Iyo papa abagihari urumva urugo ntirwari kononekara, tuba tubayeho neza gose, ntitwari kwangara. Bagasaba haba ku ruhande rw'abavyeyi ndetse n'abana ko bakwiye kwamizaho ikiyago hagati yabo kugira ngo abavyeyi barere ibikura. Uwo munsi mpuzamakungu wahariwe abavyeyi hano mu gihugu cacu c'u Burundi ukaba ushitse hari imico ndetse n'indero vyatitutse. Umuhinga mu byo gufungura neza Uwineza Jean Paul amenyesha yuko amata ari gifungurwa ciza ku buzima bw'umuntu. Mugabo rero ngo iyo kitanzwe kutariko ugasanga umuntu ariko aranywa amata menshi cyane ku bantu bakuze n'abana, ngo bishobora kuzana ingaruka zitari nziza. Ange Negrita Irakoze. Umuhinga mu vy'ingaburo Jean Paul Uwineza yemeza ko amata ari meza kandi ari nkenerwa ku muntu. Amata arafise akamaro kenshi cyane. Rero tuvuze ku mata y'inka, ubwa mbere aratunze ndema mubiri, aratunze isukari, aratunze ibinure, agatunga n'ibindi bintu vy'ivyunyunyu bitari bike nka calcium benshi bakunda kurondera mu mata, mbere n'icyunyunyu bita phosphore ku rugero udasanzwe. Uwo mushakashatsi mu byo gufungura neza amenyesha ko kunywa amata menshi ari bibi ku magara y'abantu baba bakuze canke ku bato. Ibinure vy'umurengera na cane biva mu bikoko, ibyo bituma habaho itakara ry'icyunyunyu ca calcium, ari naho uzosanga nk'abantu bakuze bakunda gukarirwa na yangora bita osteoporose, ukubungo ku magufa. Iyo kenshi ukunze guhereza umwana amata y'inka, kenshi bagira amagufa adakomeye, kubera yuko
agwiza ibinure vy'umurengera ndema mubiri z'umurengera umwana agacagira ibiro vy'umurengera. Ivyo Jean Paul Uwineza akaba abishikirije mu gihe kuri uno wa mbere ruhenshi ari umunsi mpuzamakungu wahariwe amata. Umwana yonse amaberebere ya nyina ngo ntashobora kumera co kimwe n'umwana yanyoye amata ayo ariyo yose atari amaberebere. Eka mbere no gukura umwana yonse amaberebere ya nyina ntakura neza co kimwe n'uwanyoye ayandi mata atari amaberebere. Ivyo bivugwa na muganga Ameri Nijimbere yanonoshoye ibijanye no kuvura indwara z'abana no kubagaburira neza, akongera agasaba abavyeyi yuko bo kwigura abana babo mu kubonsa. Tumukurikire. Hari unywa amata akura neza, ariko ubundi muri rusange abo bana ntibaronka ibintu bingana co kimwe, kuko unyoye amata ya mama wiwe akura ku rugero rw'ayo mata n'ivyiza birimwo akabironka vyose, kuko ntawe utera ngo avuge ngo amata ajya tugura bagakora ngo arimwo abasoda. Ica kabiri, hariho ibintu ku rugero rutoshobora gukorwa, tudashobora kusanga mu mata y'inka, tudashobora no kuronka muri ajya amata bakora. N'agace k'isukari kitwa lactose, ni ukuvuga ngo ako gace gituma ndakagarutseko niko kagaburira ubwonko neza. Ubwo bushobozi bwo kumenya ubwenge ntibungana. Amata y'umuvyeyi ntiyonona urura kandi ntiyonona amafyigo, kubera urugero akozweko, uburemere bwa ndema mubiri zirimwo ujanye n'uruyoya ukajana n'umwana ngana uku canke kuriya. Amata y'umuvyeyi ntashobora gutera areje. Impanuro notekerera abavyeyi, konsa ni igikorwa giheberwa ikindi gikorwa umuvyeyi ari gukora. Rero bovyihebera bakavyigorera kugira umwana akurane amagara meza. Ikindi nobatekerera, mu gihe babishoboye bamenye ngo ariko arabika amahera yovuje ku mwana, ariko arabika amahera yotangiye umwana, bimunaniye kumenyera ku ishuri. Aha niho hagarukiye amakuru twari twabateguriye. Ndabashimire mwebwe mwese mwariko murayakurikirana, nongere nshimire cyane bagenzi banje batorokanije kugeza aho ndayabashikiriza. Ntibagiye gushimira abari mu buhinga bw'ivyuma batumye amajwi n'amasanamu bibashikira, n'Induwimana Jean Claude na Gilles Boris Ingabire. Amakuru yarahagarikiwe na Ange Negrita Irakoze. Nkaba ndamushimiye yegwe vy'imva mutima, mugira aho muba mwubahwe naho utaha.